Solange abasanzwe n'umupfasoni w'umwuga wo gushona nk'uko mubibona nkaba mfite imyaka 36 nkaba nkorera muri zone Kamenge muri quartier Kinyoni atelier do Kurikirana nawutanguye mu 2018 ariko nari nabyize niyo diplome yanjye nari nabyize kera nabyize mu 2008 nigiye muri centre de formation ya Ikiganiro do Kamenge muri sefa Kamenge hari hasanzwe hari abashinwa batwigisha bakaba batwigishije ibintu byinshi kandi nkaba ndabishyira mu mubiri korera jenyene ariko iyo ufite akazi kenshi ndangaga abakozi baza bagakora akazi gaheze bagaca bagenda abasanzwe ufite abanyeshure mba niko ndigisha nico gituma ata abakozi bishiramo kuko imashini zica zingana zishiramo abakozi ego ababikeneye nk'abo kumva kukamo canke akumva barabaye interese no kwiga icambere gisabwa uko umuntu aba azi gusoma no kwandika hama umuntu azi gusoma no kwandika akaba afise amashure gushika kuva mu wa gatandatu kuduga kuko abantu bataciye ku ntebe y'ishure baragoye kwigisha cane cane hama uburyo ikijanye n'uburyo twumvikana bivanye na systeme ushaka kwigamo hariho abashima systeme yo kwiga forfait abari 500 mu mezi 6 hama hariho n'abandi bashima kwiga bakikokera mu mashine yabo bakayazana ngaha hama bakanyura ku kwezi je kubera ko abashinwa mu kutwigisha batwigishije impuzu z'abagabo cyane jewe impuzu z'abagabo cyane nizo nkoreramo hama kubera ko kuri tere mu Burundi nasanze ndi umugore ngo nandika abagabo bica biba ngombwa ko n'abagore kubera ko n'abagore baranyitura bica biba ngombwa ko nanjye ngira agaformation gateka impuzu z'abagore hama ndabambika bose impuzu zose ngaha muri atelier zikenewe ziraboneka ndagira komande yose y'impuzu ikenewe ngaha muri atelier musanzwe mubona ko n'amatisi nayazanye nsanzwe ndadandaza naho umutaha atari kirenga ndambika abantu bose kuri atelier yacu ivyo bintu turavyirinda cane kubera ko ni ibintu vya mbere biducafuza akazi kacu k'itayeri atelier yanje nta muntu icerereza kuko ufise abakiriya novuga ko ari abapermana bazana n'abandi kubera ko bazi neza ko ntatakaza isanga hama ikindi naco ndanagwanya abatayeri canke abafundi boba bacereza canke bajya mu avance ntibakore ivyo babatumye turafise n'ishirahamwe ry'abatayeri twiyemeje ko tugomba kurwanya abatayeri bose bacereza canke bajya mu avance hari abatayeri batora ama avance bagaca bayajya ntibasigaruka ngo bakora ivyo abakiriya babasavye ari navyo bicafuza akazi kacu bigatuma abantu benshi baheba gushonesha rero muri atelier yanje ndabizira nico gituma atana abafundi nangajije baguma ngaha kuko haca haza vya bintu vyo gucereza abakiriya bigaca bitukwa jewe iyo impuzu rero zibaye nyinshi hamagara umufundi akora agaca agenda kugira ngo ntabe na vya bindi vyo gutora ama avance umuntu agaca nyika kugira ngo umukiriya wese yituye atelier yanje asangeho jewe ejo niyaza ntazosangeho ubundi washa abura ncafata n'icareka mu gushonesha ivyo mu rugo ndabitunganya neza n'ivyo mu kazi kanje ndabitunganya neza ndafise amaprograma yo muhira ndafise n'amaprograma sincereza mu rugo nta kimwe kitagenda neza kubera akazi kanje ahubwo ndashigikiwe cyane n'abo tubana kubera ko nabo narabona ukwitanga kwanje mu rugo mu bintu byose naho bose batobara abatayeri ariko bakarondera ibindi bintu bakora icambere abakenyezi bokura amaboko mu mpuzu
kuko umukenyezi ariko arakora agasahiriza mu rugo aragira icubahiro mu rugo. Umukenyezi ahagarariye neza urugo rwiwe mu bijanye n'ibikorwa n'uburyo bw'amafaranga agira agateka gakomeye mu rugo rwiwe. Mpamagarira rero abakenyezi guhaguruka kugira ngo bagire ico bakoze, baje ku rubuga bakore. N'utoja kwiga umwuga wo gushona aje kudandaza, utoja kudandaza aje gukora ibindi. Narigiye ubunya abakenyezi barekuriwe kuja mu bintu byose bashigikiwe n'abashingantahe babo. Abakenyezi mu mpuzu bakore, kuko abakenyezi b'abarundikazi kubera umuco w'ikirundi ubagumiza, hariho abaguma muhira kubera umuco w'ikirundi, ariko igihe tugezemwo imico y'ikirundi yo kugumiza muhira abakenyezi iriko iratigiye kubera ubukene buri mu gihugu. Nuko abakiriya canke abantu bariko barakurikirana iki kiganiro, ndashaka ndabatumire kwitura RTJAD dushigikirane Rukundo Solange, kuko ifise igiciro ciza, hama ikagira umwanya mwiza, hama ikagira impuzu zisukuye kandi zinoboye neza. Ndiko ndatunganya urubuga ngurukanabumenyi, nibaza ko namwe muzobifasha nk'uko mwashitse ngaha, kugira ngo ushobore kuza ndashirako impuzu zashonewe ngaha. Aha turashona amakoti ku giciro ciza. Ikoti bita 2 pièces tuyishonera 90. Ikoti bita 3 pièces tuyishonera 110. Ikoti bita croise tuyishonera 140. Hama hariho impuzu ensemble z'abagabo tuzishonera 80, 70 bivanye n'ukuntu umuntu abangana. Hama amaburuzi y'abagore naho usanzwe muzi ko abagore turahindagurika, ibintu byacu birahindagurika. Nta mabeyi usanga ari fixe canke ku mamodeli, mugabo ntituzimba, amabeyi ni prix normale. Bifuza kugira komande na komande kuri telefone byashoboka. Nomero nsanzwe nkoresha ni 79 amajana 463 amajana 880. Iyo nimero uko tumenyereye amanimero ahindagurika bihinduka kuri RTJAD isanzwe kuri WhatsApp. Abifuza kugira komande ka